muri Kongo ingabo zishinzwe umutekano zatangiye gutora perezida mbere y'itariki y'itora ya 21 y'uku kwezi kwa gatatu. Perezida Denis Sassou Nguesso umaze igihe kirekire ku buyobozi azahangana n'abakandida batandatu ariko akomeje kuboneka nk'ukunzwe kubarusha. Perezida wa Tunisia ageze muri Libya uyu munsi kwa gatatu mu ruzinduko rwe rwa mbere hagati y'ibihugu bituranye kuva mu 2012. Zimbabwe kuwa kabiri yabonye inkingo za kabiri za COVID-19 za Sinopharm zatanzwe n'Ubushinwa. Perezida mushya w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri Afurika Patrice Motsepe yazamuriye icyizere amakipe y'ibihugu avuga ko imwe muri zo igomba gutsindira igikombe cy'isi. Naho muri Kenya Ndundo, urubuga runyuzwaho za filimi n'umuziki rwabashije kureshya abahanzi 90,000 na za miliyoni z'abantu barukoresha. Cyakora rushobora kutazoroherwa mu guhangana ku rwego mpuzamahanga.